abasirikare bagera ku 13 b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nibo bashoboye gusiga ubuzima muri ambuscade yabereye neza na neza muri Mwenga, aho baguye muri ambuscade bari batezwe no gwaruka rw'abazarendo bo mu gihugu cya Kongo. Ibi biri mu nkuru twabateguriye muri kano kanya tuje kubashikiriza, bikaba vyabaye mu masaha ya saa 4 sivyo gusa. Muri no nkuru yacu turaza kugira kujanye n'abasirikare ba FARDC bafashwe bariko baragomba kugerageza kudandaza igisagara ca Baraka kisanzwe kiri muri territoire ya Fizi. Ndazi yuko ino nkuru babe mabuza baze kuba zibashika, ndetse tubabwire ivyashoboye guca bisikira izo nyeshamba. Plutôt abo basirikare ba FARDC bari bari amafaranga y'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose biri muri kino kiganiro gito cyane tugiye kubana tugomba kubashikiriza. Ariko mbere ko dutangura ntangure ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva n'ururimi w'ikirundi. Ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, abari Malawi, abari Togo, henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye abari muri Amerika, Asia, Europe. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Nkuko natangwe ndabivuga nuko muri territoire ya Mwenga ahagana amasaha 4 z'umurango nuko hashoboye kuba ambuscade igwamo inyeshamba zigera ku 13 z'igihugu cy'u Rwanda. Ayo n'amakuru yizewe ndetse tukura ku mirongo y'urugamba, aho mbere bamwe mu bene igihugu basanzwe baba mu buce bwaberemo ambuscade bavuze yuko izo nyeshamba zari ziri mu modoka ziko ziragenda maze ziza kwisanga zaguye mu gatego kaba basore babazarendo. Bavuze yuko abagera ku 13 aribo barashwe bahita bapfa, abandi nabo bagira ku ndwi aribo baciye biruka bahungira mu mashamba. Ariko ngo nuko abazarendo baciye bagomba ko barabakurikira kugira ngo bashobore kubafata atakibazo na kimwe. Kumbure ntuzi nyamba babafasha wanya mata bafashe, ariko mumve yuko abagera ku 13 bashoboye guca bahasiga ubuzima vyihuta. Mwumva rero yuko hari muri Mwenga ibintu bitoroshe. Ikindi twabwira nuko nyene no ngaha mu gisagara ca Uvira imigwano ikiri myinshi. Mu gisagara ca Uvira nimumve ko turahavuga nuko imigwano ikiri myinshi, imigwano idasanzwe guhera mu masaha y'ubucagucagu kugeza mu masaha ya saa 5 saa 4. Imigwano yari mu gisagara ca Uvira, kiretse mu masaha y'imbere gato habaye agacerere, inkoni zasubira kumvikana ku bwishi. Ariko amakuru dufise yizewe nuko imigwano ho ikomeje ya hato na hato, imigwano yo gukozanya ko igumiba, kandi vyerekana yuko ari ingwano bariko barakoresha inguvu nyinshi kugira ngo bamwe bose bagire ico bifuza. FARDC irifuza gukura zino nyeshamba ngaha mu gisagara ca Uvira. Nyeshamba nazo ziravuga ati muri Uvira nishobora kuhava kuko bitworohera kurya agakeke, kurya indagara bitatugoye. Ibi biri mu bituma zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zivuga ati twebwe nishobora kuva impande ya Tanganyika, kuko twaje impande ya Tanganyika, mu Rwanda nta Tanganyika ihari. Niyo mpamvu twayegereye kugira ngo izo ndagara tuze turazisangira ndetse niyo mikeke. Ibi biri mu bituma zino nyeshamba za RDF zitarota zirekura igisagara ca Uvira. Mugabo abarundi barayamaze bati ngo akari mu kanwa k'imbwa ukuza y'umuhini, kandi inzoka yinjiye ngo mu mubindi urasaturana no mu bindi. Iyo ni migari y'ikirundi wacu bakunda kwa bariko baravuga. Rero mwumve yuko inyeshamba zigera kuri 13 zo zamaze kwitaba, sinovuga ko zitavye Imana kuko bari mu bikorwa by'urugomo. Tuvuge yuko bitavye Satani yari yabatumye. Ubu tuvugana izo nyeshamba zikaba zamaze kumushikira kuzimu. Nuko ibintu nuko bimeze kabisa ya muri Mwenga. Ibintu ntivyoroshe mu gisagara ca Uvira. Nababwiye ko imigwano ari myinshi cyane, imigwano iguma yubuka, imigwano iguma ba ku mwanya nkuko nari babwiye yuko ahandi hantu ariko harabera imigwano ni intambara zikaze cyane neza na neza, aho wazarendo bazindutse basekana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu ntambara zikaze zabereye mu burere bwa Kibati mu mugwi wa Ruberiki hariya muri territoire ya Walikale ahantu muri Nord Kivu. Naho kabisa mwumve yuko wazarendo bazindiye barasekana n'izinyeshamba z'u Rwanda. Amakuru dufise nuko hageze mu masaha y'umugoroba bagisekana bacumvirizanya, nubwo turabasha kumenya ibyashoboye
kubandanya, ariko turaza kubabandanya. Muga ico mwomenya nuko ari Wazalendo yagavye ibitero ahasanzwe hari ibirindiro by'izinyeshamba aha neza neza muri Kibati muri Ruberiki. Nibo bagabwe igitero zino nyeshamba maze zagiye kubyuka zisanga umuriro wabaye mwinshi, Abazalendo babatatse epfo na ruguru, ariko nuko zino nyeshamba zagiye kugira resistance maze umwanya urahera arimo niba ariko baragwana. Izi nyeshamba arizo zikiri mwako gace ka Kibati zari zisanzwe zifite hariya muri Ruberiki neza na neza territoire ya Walikari neza na neza muri Nord Kivu. Inyeshamba zari zagize resistance, tubaza kubatohoreza inyamba zino nyeshamba zashoboye kubitwa maze zikava muri bino bici, ariko amakuru bise nuko zino nyeshamba zigifise buno buce n'ubwo Wazalendo yabagavye ko ibiteka. Ino babwira nikijanye n'abasirikare ba FARDC aho igiturire ndetse n'inkoza M23 byari byamaze gushika muri Baraka. Umusirikare wa Congo FARDC yakoranye n'igisirikare cy'inyeshamba z'u Rwanda AFC M23 RDF akorera neza neza mu gisagara ca Baraka muri territoire ya Fizi. Avugira ingara gusa kandi yavuze byose uko byagenze. Mwarigeze kumva amasasu menshi muri ico gisagara ca Uvira na Baraka kugenekezo rya kabinzero uno mwaka turimwo, bivuga ko hari abategetsi bo hejuru cyane cyane bo muri AFC M23 bari bamaze kuza muri ivyo bisagara. Ndavuga neza na neza muri Baraka barivuganiye n'imigwi mito mito nk'iyo muri FARDC ndetse no Wazalendo basanzwe bagwanira neza na neza mu gisagara ca Baraka muri territoire ya Fizi. Basanzwe ndetse ni Makobora babaha amadolari menshi cyane. Urumva baraganiriye n'aba FARDC ndetse n'aba Wazalendo, bamwe bimakobora abandi bibaraka babaha amafaranga atari make. Amafaranga navuga yuko ari menshi cyane, tugiye kubabwira ukungene yangana. Uyu mugwi wafashwe bawuhaye hafi miliyoni z'amadolari, umuliyoni n'ibihumbi 800 by'amadolari kugira ngo babamanukanire ibigwanisho biremereye byaje biva mu gisagara ca Goma ndetse na Bukavu ngo kugira ngo babishikane mu bice byo hafi y'igisagara. Bace bavuga yuko ari ivya FARDC, hanyuma abagwanyi ba M23 nibashikayo abo babitwaye bace batanga itegeko yuko ingabo za Kongo zikinjura. Ivyo barabikoze kuko uwo mugwi wa FARDC bashikanye ibigwanisho bigira ku 3500 n'amasasu yavyo Ibaraka barabinyegeza. Umusirikare berekanye muri video mushaka tuza kubasangiza yaraboshe yari umusirikare wa FARDC yaraboshe aho yari yatoye amafra yari yatoye 800 by'amadolari agabura n'abandi bane, aho kuyashikana aca yambura umwambaro wa gisirikare arawuta. Yafatiwe mu kiyaga Tanganyika ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 kwezi kwa mbere. Umurongoye nawe yarajyamanye amafaranga agera ku miliyoni w'amafaranga y'abanyamerika. Nawe bivuga ko yamaze kuba afatwa na leta ya Kongo kugira ngo ashobore kubazwa ubu buhimbiri bariko barakora ndetse n'ibiturire bariko barajya mu guhaneza neza ikaze na karibu zino nyeshamba mu bice zitaragiramo. Uwo mupfungo wose w'abanyamerika hamwe n'ibigwanisho by'inyeshamba za AFC M23 hamwe nabo bafatwe mu itonga bari mu minwe ya ANR. ANR ni kigo kijuperereza mu gihugu ca Kongo. Mu ntambara bisigura yuko mu ntambara atari kurasana gusa, mu ntambara harakenewe n'amayeri afise uruhara ntangere hamavu yo gukoresha diplomasi ndetse na social media cyangwa na rezo social. Rero ubu tuvugana yabije bigwanisho yabo basikare bose bikekwa ko mu Wazalendo ndetse n'aba FARDC baza bamaze gushikanwa mu minwe z'ubutungane kugira ngo bashobore kubazwa byinshi bagire ico bishuye kuri ibi biriko biratwendeka cyane biriko biravugwa cyane. Ariko murumva biri seruse ntibacitse isuka. Igisagara cha Baraka n'igisagara
ca Makobora biratunganye cyane. Murumva yuko zino nyeshamba, reka ndabita inyeshamba kuko bariko barifatanya n'inyeshamba bamaze gufatwa bariko baragerageza kudandaza bino bisagara. Zino nyeshamba byase yuko bashobora kuvyigarura. Nuko rero comme conclusion reka ndababwire yuko mu gisagara ca Uvira imigwano ikomeje kandi ari myinshi cyane, imigwano yahana ibumiba umwanya ku mwanya, ndetse turaza kuraba umwanya dutoza amakuru neza y'ivyiriwe biravuga mu gisagara ca Uvira kugira ngo tubazanire amakuru yuzuye ingene ibintu vyiriwe vyifashe aho mu gisagara ca Uvira. Twababwiye ibijanye n'izinyeshamba zasigare ba FARDC ndetse n'abazende bariko barakorana n'izinyeshamba z'u Rwanda mu kudandaza ibisagara bitarafatwa n'izinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Ibi byose twababwiye muri no nkuru twabwiye, ndetse twanababwiye n'uburyo ingene abasikare bagera ku 13 bizinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda bashoboye kwicirwa muri Mwenga aho bariko baragenda mu modoka maze bagwa muri ambuscade y'aba basore b'abazarendo, bagwa mu gatego y'aba basore b'abazarendo maze birangira ivyabo babaciye umunyota. Nuko sinagomvye kubarambira cyangwa ndababwire byinshi, ariko reka nagushimire cyane wewe twese twabonye makino ganiro c'incamake. Ndizera yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.